Ego urukundo je ndagwemera kandi novuga nico kintu kigize twebwe abantu kandi tuba twarabayeho iyo hataza ko hari urukundo. Mama na papa niba barabaye insimba ndiho. Donc nico kintu mpagaciro. Donc toi tu crois en amour. Ego. Limite mu rukundo. Respect. No gukunca inyuma nibyo bintu aya. Respect rero uvuze nka respect ubu usaba nka respect imeze gute ubushatse kuvuga. Hari umuntu muwa musohokana ugasanga basi ntanakubaha. Nyine ukabibona ugasanga nta gaciro guha basi mu bandi cyangwa asanga tuvuze tuti nko muri 3 ans umaze kuja muri relation zine c'est quand même un peu trop. Navuze ati na 4 ntizishika. Kuri cyo naco cyo kumuhakana sinibaza kari ciza upfumo basiga muri doute basi ukapfuma babwira ati ntubahe ni wi nino n'umuntu kinovuga dusokana dukundana navuga n'umuntu yakundwa n'umukobwa basokana ariko hakaba hari amajambo menshi abashaka kubatandukanya. Dufatire nko kubiherutse kuba kuri Mona Ward yarashoboye hari amafoto yasohotse n'umutipe basokana mugura. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza mugoye neza mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro nkaba ndi ngaha ndi kumwe n'umushitsi iryambere ashitse muri studio zacu ariko muramuzi abarundi benshi baramuzi n'abantu bakunda umuziki muramuzi. Bon si kenshi nkunda gukorana n'abanyamuziki ariko birashika uno musi rero ndamuhaye ikaze muri studio za BI abanza aramutse batwumviriza hama tushobore kuganira. Reka maze ndagushimire ko wanyakiriye kandi aramukije nawe ko barakurikirana kino kiganiro. Okay. Ni Kellyna ni ryambere tumwakiriye muri studio zacu. Noshobora kuvuga byinshi mu byo maze kukubona ko bon dimwe mu byo maze kuraba bivanye n'ibyo ukora mugabo nibaza ko biba byiza iyo umuntu yivuze niho udashobora no kumubeshera. Urashaka kwipresenta ukatubwira ko muri ryambere uje ngahi wacu ukatubwira uriwe. Ego ni Kellyna ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Kelly Jean-Pierre Iradukunda. Nsanzwe niga kuri Lumière, nsanzwe fise n'ibindi nkora mu buzima busanzwe. Ndi n'umukinyi serukiragihugu muri badminton. Muri badminton imeze nka tennis. Okay. Donc usanzwe uzi muri byinshi. Rero nk'ubunye twiko turiyumvira twe tuzi ko uri umunyamuziki gusa mugabo urumva ufise n'ibindi bintu byinshi ukora. Bon imbere yuko tuvuga ivyo bindi byinshi ukora turashaka kumenya mbega Kellyna ninde. Takubajeje Kellyna ninde. Novuga ndi umuntu asanzwe nk'abandi ndi umwana agira kabiri mu bana babiri mva ndi umuhererezi. Novuga sinzi ko novuga byinshi kuri ivyo. Bon wavukiye he? Navukiye Bubanza narakuriyeyo mundino. Ego wakuriye Bubanza mugabo. Bahora bakunda kuvuga ni Bubanza amajaye Gihanga canke ni kuri centre si Gihanga. Igihanga ni Bubanza bitandukanye giye kinini. Bakunda kuvuga yuko abakobwa b'Ububanza bakunda inzoga cyane nivyo cyo barababeshe. Ahubwo bakunda kuvuga ko bakunda ikirori c'inzoga cyacumba. Urumva Jean barakunda inzoga kandi barakunda n'ikirori nyene nivyo canke sivyo barababeshe. Babeshe sinibaza ko barushaho ngaho i Bujumbura. Okay urumva ngira ngo i Bujumbura byaramenyerewe mugabo urumva ivyo Bubanza uko byiyumvira we nk'umuntu wakuriye. Niki kintu gikarakteriza cyane abantu b'abanyabubanza. Novuga inyo ego barafashanya barakundana vraiment. Okay. Donc nawe urasanzwe umutima w'urukundo usanzwe ufise. Novuga sinankana. Okay. Uracafise abavyeyi urafise abavukanyi bose barakwiye uko nyene. Ego ndafise abavyeyi bose na mukuru wanje. Ego. Okay. Wakuri mu bwana bwawe waruzi yuko uzoshobora kuba umuririmbyi. Naravyifuza zari indoto ziwanje ariko ndabona natanguye. Okay. Ego. Bon nibaza ko atariho gitangura wo kuri wowe ubona ko ariho gitangura. Mbona yuko ariho gitangura. Urafise indirimbo zimaze gukundwa zimaze kumenywa n'abantu ngahanze bagenda bakavuga bati Kellyna mugabo wo kuri wowe wumva umenga nturatangura. Numva umenga uricisha bugufi cyane. Bon so ico kindi nagira nariko ndabaza kera ukiri mutoya wakunda kumviriza iki niki kintu wiyumvira ko cari gutuma wiyumvira ko uzoba umuririmbyi. Bivanye n'ukuntu numviriza indirimbo nkazisubiramo ntanazi ivyo ndiko ndavuga ndi umwana muga nkumva nyine mpengo arya amajwi yabo no yigana byarandyohera nkumva umengo nivyo bintu byanje. Indirimbo ko takurikana cyane yari
nakunda kumviriza ama classic, nakunda kumviriza indirimbo za Celine Dion, na Kuja undi muntu nakunda kumviriza na Whitney Houston. Warashaka kuririmba icongereza kandi ego ntabwo gukura rero ntabwo kumenya icongereza niho naze ndandika amaparole mu gakaye nkaririmba ibintu nzi mugabo avant urumva wapfa kuririmba ivyo nyene atakintu na kimwe uzi uri kuraririmba. Okay, mwishuri byari vyoroshe canke byari bigumye kuri wewe? Novuga kubera ntari bwinjira mu muziki cyane kubera bari bambwiye muhira ati ntushobora kwinjira mu muziki utaraheza mu na secondaire, manze wifokasinge ku ishuri ama umanze uheze tuzobona yuko ibintu basi dovre atari adolescence. Donc bakubwiye bati warababwiye yuko ushaka gukora umuziki mugabo bakubwira bati banzoheze basoma mu secondaire. None kugira ngo ikintu nikihe kintu nihe element ya déclenchije ko uja kuririmba kuko hari abantu benshi baririmba mugabo batazi yuko bon même nijwe ukabufise giza mugabo utazi ko ushaka kwandika indirimbo kandi ushobora kuja gusohora indirimbo. We kuri wewe wiyumviriye ryari ko ushaka kuririmba indirimbo kayandika canke barakwandikira? Navuga hano byatanguye no munsi wa mbere ninjira muri studio. Yari semaine de la francophonie turiko turakompoza ama poème ama slam mbere baratubwira dukompoze udushanso dutoya. No munsi ninjiye muri studio ndavuga ati ibintu ndabona n'ibyo wanjye rero unabikora ama slam sindabyinjira mutari kubera bon nyene mu buzima hari ibintu ushwazisi ukavuga ati bireka ndabiye nyene sinahagaritse gusa nyene ubu ndabisi byo mvuga ati bibiri imbere. Okay, wari uri kurambwira uti bivanye n'ivyo wari usanzwe urumva ucuragenda muri studio hama muri ko murategura ibintu vya poesie n'amaslam. Donc niwo musi waciye umenya ko ushaka kuririmba? Umunsi ninjira muri studio narumvise umengo niho hantu hanje niho nari nkwiriye kuba ndi niyo place yanje. Hari ryari ico gihe? Naniga 9e. Ego. Okay, asubiye inyuma gatoya kuri binyene twako turavuga ejo niba atari no munsi yari journée internationale genre umunsi wahariwe ibintu vya poesie. Kuri wewe urumva urabishoboye kandi waranabigiyemo mugabo nike kintu coba cagutumye genre hari ico wanogiguramwo eswe birakenewe canke ntibikenewe? Bon je novuga birakenewe kubera birafasha no mu kuyumvira uragira des idées nyene biratuma no mu mutwe biragufasha ufite kwiyumvira. Sinovuga ngo narabihagaritse kuko no muziki birakenerwa gasanga birasaba ko wiyumvira cyane. Okay, ego urumva navyo nyene urumva hari igihe bigufasha kugira gutegura ukandika. Okay, hama ivy'ama langue wagize langue mw'ishuri? Ego. Okay, hama ndamaze kubona indirimbo nyinshi uririmba bongira ngo ni presque zose izo maze kubona sinzi izo wowe uri kuradutegurira uririmba urukundo. Kuri wewe urukundo ni iki? Kuri wewe uragwemera genre? Ego urukundo je ndagwemera kandi novuga nico kintu kigize twebwe abantu kandi tuba twarabayeho iyo hataza ko ari urukundo. Mama na papa niba barabaye insimba ndiho donc nico kintu mpagaciro. Donc toi tu crois en amour? Ego. Uri muri couple genre uri muri relation canke nayo uri canke ntibitura? Mugabo urashaka kubitubwira hari abantu bashobora kuba biyenteresa bashaka kumenya iyo umaze kuba umustar. Hari abantu benshi bashaka kumenya donc turashaka kumenya biographie ya ibintu byose turabishaka cyane cyane nko kuri vie privée cyane ndakunda kuvugarira. Urahugarira cyane navyo ushaka kwera ikintu n'uhugarira kandi usanzwe iyo umaze kuja ku ma écran ukaba uri umuntu amenyekana. Ese umuntu birakenewe yuko aba agiye ifise ibintu byinshi byatari ahisha? Ego kuko umuntu amenya ico umweretse canke ico yirondereye. Hari igihe umuntu muha access ku buzima bwawe akabwinjira akaburengera. Rero hariho ibyo mvuga ati ibi ni priorité kandi bije ku ruhande hamakana ko nakazi ninjiyemo hari ibyo protege ku ruhande. Donc none kutubwira ko umusheri upfa genre nibaza yuko mugabe ivyo nyataco vyica tutakubajije uwo ari we? Ni birafise ico vyica. Ego birafise ico vyica ushobora gusanga hari nk'abafana abantu bagukunda ugasanga nk'ubarabaye déçu umuntu abasohokana. None ubundi none bashaka ko kuba gufana genre agufane ashaka ko muja kuko ari umuntu aba afise arrière pensée wewe yiyumvira yuko peut-être arafise chance kuri wewe mugabo wewe niba ufise umuntu musohokana urabizi uri proud niyo relation murimo donc abo bandi ushaka ko bagufana ko bisanzwe mugapamo kugira bazoje muri relation nagira uwo mu wategerezwa kuba clair akapfuma gukunda zi icuri.
azi naho muri ico gihe uri muri relation simvuze ngo ndayirimo canke sidayirimo muravugana n'umuntu musohokana kuko ndazi nabone ntibaryohera wabona bariko baraberekana dufate nko wapostinze ifoto arya amajambo kuko bamugira amajambo menshi hama naho kuri iyo kote yo kuvuga nk'abafana ugasanga barababaye iyo wumvise ngo ufise umukunzi navuga hariho akantu umengo novyita kuba umupsychopathe sinzi basanga umuntu arafana karenza ufite ugasanga yifite n'izindi pense arakwifuza dufate ego nk'ubaramutse yumva ufise umuntu musohokana bimutumye akwanka kubera yuko yumvise ko ari undi muntu agukunda basi musohokana kandi wemeye murakundana ego donc biri mu bintu bituma wewe uproteja ivyo bintu vyo muri mugabo urumva na santé mentale birafasha hariho abantu bahora bagira ikibazo muri ibi bintu arabani biba vyagenze gute je ndashobora kuba nariyakiriye muri uwo muziki amajambo bambwira mugabo ko usanga umuntu dusohokana ntibimugwa neza dufatire nko kubiherutse kuba kuri Mona Warda yarashoboye hari amafoto yasohotse n'umutipe basohokana mugura urabona ko yavuzwe ko menshi kandi bisigura yuko ujya basohokana avyakira neza haca haboneka abantu benshi bavuga ko amajambo ibintu bitandukanye kandi kenshi biba biri negative rero iyo ujya muntu atari muri iyo side yabajya biba bigoye ko bimwinjizamo none muri ico gihe umuntu iyo ariko arakurondera akaza kurondera umuntu azwi canke w'umustar est-ce que ntiyatekerezwa kuba yiteguriye ivyo bintu vyose kuko bon nibaza yuko iyo ukundanye n'umuntu atanu namwe azoboneka genre ni mwebwe ni muri quartier même n'abasanzwe hari igihe bakuvuga muga imagine ufise abantu ufise nka audience y'abantu bashika 10,000 bagukurikirana 20 bagukurikirana apa bajya abandi bakuzi muri quartier muki abantu batakuzi est-ce que umuntu arinze yironsa akaza kukurondera ntiyatekerezwa kuba yavyiteguriye je navuga ibintu turimo biragoye si buri wese yovuga ati ibintu ndemeye ndaje nzobisupport burya nasanze wikomeza no mu mutwe winjiye muri ibi bintu kuko udase je nibaze ko n'igituma abakobwa benshi babivamo nico kintu kirimo iyo udafise rero iyo novyita gute iyo capacity yo gushobora kubyikorera ivyo bintu byose biragorana rero mu gihe rero iyi si twebwe abasani turimo utayishoboye kuyibamo simpaka ngo nce ndayigushiramo bitari bikenewe kuko n'ibintu usanga mwavuganye mugabo wabona yuko bimworohera canke ataco bimubwiye uramwerekana kuko ibyo byose muba mwaganiriye imagine nk'ubu unye uri kugenda mu ma evenement nk'ubu nyewe kuravuga hariho twebwe bon nk'ubu unye twije kwironderera amakuru canke iki urabizi yuko twa twikeneye amakuru aza gufra genre aza kugira kura abantu baza kuraba wowe urazananye n'umutipe wawe hama turamugushizeko canke iki donc turamushizeko ugasanga barabikubajije utanguye kumuhakana naho vyo bari ivyo ugasanga uri kurabihakana est-ce que hoho kumuhakana ukabiniya ko atariwe kandi yarariwe biba vyoroshe vyo nivyo biba ari vyiza kuri ico naco co kumuhakana sinibaza ko ari ciza upfuma basiga muri dute ukapfuma babwira ati ntubahe niwi nino ukagahora bakimagine ivyo bashaka ego mugani bazumaze kuzora mu invita mukajana mu ma evenement atandukanye canke mu ma wanose ama invitation nibaza yuko aba ruko uba wavyemeye genre uba waramaze kuba washatse kuvyofficializa kubishira ku mugaragaro ukitangura rero kuririmba baigolo ni genre ni kirimi kihe ni baigolo ni izina nkuko kumva Patrick canke Eric nubwo ni izina gusa riri rare ego kubera iki wahisemo baigolo deja kugira ngo utore titre y'indirimbo uba waravye iki nkuko navuze ati n'ibintu vya poesie birazamwo ikintu gituma umuntu apensa kure ego nk'ubu ushobora kubona titre ukiyumvira baigolo ashatse kuvuga iki ukimagina vyinshi ntararisigura utararinda kubisigura rero no musi twagize imana uri ngaha turashaka kumenya igituma baigolo ni umbwiye ko ari izina iryo ari ryo ryose mugabo kugira ngo uhitemo iryo habaye wiyumviriye iki nahisemo baigolo kubera ni izina riri rare si umuntu uwo ari we wese woryumvana ryitwa n'abantu bakugiye kubiraba no mu mapeyi make ego ndavuga ati reka titre ndayituku bizotuma abantu biyumvira cane
nta n'iryo bamenyereye. Ego. Inspiration la fois passée naravye ikiganiro wakoze bakora kubaza panado gituma iririmbye siko barimo true story canke iyo uri kurandika indirimbo inspiration uyikurahe kuri wewe? Kenshi mfatira kuri ku buzima tubayemo muri rusange kubera sinovugira kuri side yiwanje ego biba bikenewe gusa kenshi aha tubaye abantu ukuntu ubuzima babayemo nibwo kenshi dufatirako. Okay. We rero urumva bon basi nk'umuntu atazi Baigolo waririmbye iki washatse kuririmba iki? Novuga ati n'umuntu sinovuga dusohokana dukundana navuga n'umuntu yakundwa n'umukobwa basohokana ariko hakaba hari amajambo menshi abashaka kubatandukanya ariko bagumana bari kumwe. Yego. Okay. Urumva baragumanye bon ivyo nivyo washatse kuririmba ndiko nca niyumvira umaze kuririmba uraje uri umwigeme utanguriye ku ndirimbo y'urukundo urashitse muri industry urazi ko ntivyoroshe uri rya mbere nike kintu cagutangaje cyane utari witeze genre muri masinovuga gute utari witeze muri sens positif na sens negatif? Namvuga yuko nkiza mu muziki narinzi ngo biroroshe cyane. Narinzi nje kuririmba gusa bizoba biheze tu. Ofecha asanga hari ibindi bikorwa byinshi birengeye kuririmba kandi bidahari nubwo uvuga ati urazi kuririmba atawogera. Nk'ibiki? Nk'ibintu byo gushootinga, ibintu byo gupromoting indirimbo, n'ibintu by'ama réseaux sociaux kwa muhari. Nyine bisaba akantu kose ubuhari nyine witeguye. Ego. Okay, none wewe vyarakoroheye kumenyera niki ese wari umuntu ari branche cyane ku ma réseaux sociaux canke? Kare ubwa mbere nk'isohora Baigolo sinabwamenyeri cyane kuko urabizi neza ko n'indirimbo havuye havugirwa ko amajambo menshi rava no kuri YouTube. Ndavuga ati bya bintu kumbe nuko bimeze biterana stress ukuwe. Hari habaye iki? Hari habaye kuvuga yuko indirimbo nayitwaye undi muntu ariko au final dusanga habaye mu kwihenda nyene harabaye ariko ntivyari ibyo. Bari bavuze ko wayitwaye nde? Yari umuririmbyi yitwa Tasha umuririmbyikazi. Ego ariko mu nyuma byaratorewe muti irasubira kuri YouTube. Ubu ni sawa. Okay. Rero urumva muri ico gihe none wewe bariko barabikubwira donc waraba perturbe ndazi byagenda gute wavyakira gute wacubi basi itandukaniro ry'ibwa mbere n'iryubu niri? Kare narashavura n'ingoga nkumva umenga ibintu birantera stress nyene nkiyumvira none nk'ibintu no biheba bikareka kuntera stress no bambaye iki ariko nkaca nibuka vision mfise nta ndagerako kandi aka kantu gashobora kuba kaje ari gato hari ibindi binini bizoza biri imbere byo byampa force rero yo kubandanya. Waca wumva yuko washora kubandanya hanyuma nko muhira iyo bariko barabona donc bambwiye gusaba abavyeyi canke iki kugira ngo iyo babonye nk'ingene bahora bakurikirana imbuga genre barakurikirana imbuga bararaba abandi bastar abasani ingene babafata ingene babavuga iyo babibonye nk'abavyeyi bawe babifata gute? Ntibahora bagira ubwo bakavuga bati ibi bintu vraiment birashobora kuzohava vyica umwana wacu canke iki ndazi bizomugirira nabi mentalement nka kurya bariko baravuga? Ego. Nkitangura nkibwira papa yuko ngomba gusohora indirimbo yarambwiye ati ibintu rero bije mu bizi ni wabitwara nabi bizogutwara nabi nutagenda witeguye umenye ko bizogutwara yuko bishaka rero uzogende witeguye. Ego umva nagiye nakomejwe. Oya urumva ari igihe umuntu akubwira ikintu ikabana nka bya bindi bamwe ariko baravuga basi novuga gute hariho théorie hariho na pratique. Théorie iroroshe urumva urashobora kumva ikintu bakakikubwira ikintu nicoroshe mugabo malgré tout ukavuga uti nzobishobora mugabo kabigeramwo hakagera ahantu ukavuga uti no kama ibi bintu byabundi uko bariko barabivuga niko nikujya nyene. We rero iyo nkubu unye kuva aho utanguriye kuririmba haramaze kugera igihe ukavuga uti kama ndabihevye haramaze kuba nk'ikintu kikakurandura umutima pipi? Oya nikirashika kasi nipfuza ko kizombako. Okay, kugira ugende muri urafise management kugira ngo ugende muri management urimo
wahisemwe iki esko ne barakurondera canke ne wabarondeye waravye iki nabifashijwemo n'umugenzi yarabifashijemo kubera twarize hamwe akabona kubera misi yose kwishuri habaye umwaka ugira uhere barorganiza ama evenement tukaja kuririmba arambwira kera ibintu zubikore ndamubwira ati no simbona ko nobikora ntaraheza nyene bo bibona nabi wari wige bubanza nyanje ego mu nyuma rero ntihambwiye ati hari abantu mfise no kwereka mukavugana gusaba kamanza bakaraba si ofisi yo potentiel yo kuririmba hama mugakorana hama niho banyereka bararaba sindi capable hama nyene turacha ico gihe mugabo wari waramaze kwandika indirimbo canke twaramaze turaja muri studio donc turaja muri studio bararaba si réellement ndabishoboye ego hama barabona ko ndabishoboye niho twaciye tugira ko dukora bayigoro ego turatanga gukorana okay hariho ibintu kenshi bikunda ko donc kuva izo ndirimbo zose watangiye gukora nizo umaze gusohora mwazikoranye nabo aribo muri kom birakunda gushika kenshi bakavuga yuko abaririmbyi abartiste iyo baratangurana n'ama management hanyuma après amaze kubona peut-être yagize izina yagize hageze agaca asanga ariko araheba babandi bamugirije hajya ageze wowe kuri wewe wiyumvira ko byo babiva kuki nk'umu artiste umaze gukora na management imwe mugabo donc nibaza kufise uriyumvira peut-être mu myaka 3 mu myaka 4 uriyumvira ingene bizo mukandi uramaze kumva na histoire zabo biba byaragenze gutyo wowe wiyumvira ko byo babiva kuki je navuga ibiduhenda bari byinshi urashobora kubona umpengo muvanye hazoboneka ama opportunité menshi kandi hajya niho bintu vyugariye mushobora kuvana ukabona umenga inzira zose zirugaye kuko hari ibintu byinshi bakora tuba tutazi abari effort yabo ugasanga we wigize nkaho mengo ni wowe wari kugatwe ibintu byose umenga ibintu byose urabibona mwamara kuvana ugasanga usubiye hasi donc wowe uciuja hasi ucusubira hasi muravanye kubera hari ibintu byinshi bakora ukibaza nyene ngoye ngura umusani nyene warahejeje waranditse izina nubwo muvana uri hituririmba nyene bigasubira gukubita kwa kundi nkuko nabivuze turaririmba gusa hari ibindi bikorwa biri nyuma bisumba kuririmba rero naho tuca twihendera urabaheba ugasanga wirukiye ibindi ugasanga usubiye gusubira hasi hari habo mugabo hariho benshi tubona baragenze barashitse kure wowe wiyumvira yuko uba genre ubahemutse kenshi kanini biva kuri bandi biva kubari n'ivyo canke hari igihe biva kuri management kuko hariho abo bavuga baratubloka cane baratugirane hariho n'abandi donc wowe wiyumvira ko ahanini la plupart des cas biba bivuye kuri bandi kenshi hari igihe usanga nkuko bivuze management yugarira umuririmbyi cyangwa ugasanga nko kuri contrat basinye kera mugabo ubu kubera bariko barakora batayisubiyemo ugasanga hariho nk'ibintu dufate nk'ubu kenshi ikintu bakunze gupfa ukuntu bunguka ugasanga nk'umuririmbyi atangwe kubona yuko yunguka make kuri bo genre kuri management akavuga ati management njya ko amafaranga menshi ndinjiza ntabyo mbona jewe canke ati batwara menshi kuyo je no towe ego cyangwa ugasanga nko ku bintu by'ibiteramo ugasanga ni ibintu byinshi nyine batumvikana kenshi ibyo bikunze gutuma bavana okay rero wowe uvuga uti none wowe ubona nka solution kugira ivyo bintu bireke bihagarare hokogwa iki kugira ngo abo bantu bareke kuguma umwanya wari wose hama hariho imyidobango kandi baza ko bitazohera mugabo kameme basi bareke kuza nk'umuntu yarakoze yarashizemo effort nkuko wowe wari kurabivuga urabona nk'abanye effort bashiramwo kugira ngo ushobore kugera aho ugeze ukazibona nk'uburageze donc urashikanye basi uragize hit nyene iraje donc uragize basi nuvuga ko biraje donc kwamaje undi muntu aciye gutora handi bajya bandi bagiriye effort mugabo kugira ivyo bintu bigabanuke basomwa ikintu cyambere novuga nukwiga kubaho konesa mu buzima ntitwibagire n'ingoga kuko ibintu bishobora kubuza byihuta niko binahira n'ingoga
hama ikindi naco no kwitondera contrat avant yo kuyisinya kuko harya urasinya ikintu ubona umengo ni ibintu bisanzwe ugasanga ejo biragukwegeye ego ivyo ni ibintu bibiri mbona novuga donc bitondere gusinya amakontra ntayahave yiyemeza ikintu atazi ko azogumamwo hanyuma bamanze bahanuze hamwe no kubakokonesa bon sinagenda nakubajije ku ikintu cerekeranye na imbere yuko tuja mu muziki gatoya imbere yuko turangira turi muri mars n'ukwezi kw'abigeme uramaze ko nararavye ama emission manshi wagiye uravuga ku bintu vyerekeranye n'abigeme hariho abavuga abakobwa n'abamaterialiste hariho abavuga bati bon vyari bikwiye umukobwa yarakwiye kugirane umukobwa yarakwiye kurondera amahera yo kurya yiri wenyene hanyuma hari akwiye kujamwo abandi bantu bagushiramo imita we kuri wewe umukobwa yarakwiye kuba umuntu ameze gute genre yarakwiye kuba kugira ngo yitwe ko ari umuntu ashoboye kujya kama bavuga ngo abakenyezi turashoboye kuri wewe uvuga ati umukobwa yarakwiye nawe nyene kwiga kurondera ego kurondera kuko ntivyama biza vyoroshe mu buzima hariho no kurondera ikintu kikugoye wakibiri yasho twige kurondera ego uriyumvira ko umukobwa yoshobora kuresisa atakuboko k'umugabo kugiye ego barahari kandi benshi barondera ubuzima bwabo kuko si bose ibintu vyama biza vyoroshe ego kandi si bose ubuzima bwagendeye neza kandi barabaho okay mugabo urumva mvuze ngo atakuboko k'umugabo kugiyemwo wiyumvira ngo ni peut-être umugabo wiwe canke basohokana mugabo genre dufatiye kubo mukorana est-ce que abahungu benshi uriyumvira ko ushobora kuba ugeze aho ugeze atakuboko kw'abagabo kuri kwagiyemo cukwa kw'abahungu niyo mpamvu uvuze ati dukore twige kurondera basi kubera ibi bintu nta bakobwa babirimo umva turaburamo nuko atawura byinjiramo cane yaba bahari bamfasha dufate mugabo urumva ntiduhari wowe uvuga uti nk'ubunye bari bakwiye kugira effort ku buryo nko mu management tubona ego aje akipopoza akavuga ati je uyu muntu ngira ndamushiremo imitahe kandi biratuma wumva nyene wumva uri safe ubonye harimo umudamu okay ku umunsi wa genre iyi misi duhimbaza y'abakenyezi canke y'abaki canke donc le 8 mars kuri wewe tu crois ko byari bikwiye kuba ego cane ego kuyihemva kumva yuko bokwibuka yuko bariho sinavuga ngo turiho kuko hari agaciro ubunyene hariho ikintu ntokwiha ubunyene bwari kamvuga ati bariho bari bakwiye kwibuka yuko bahari kandi nabo nyene bashoboye ego okay tugarutse gatoya mu bintu vyerekeranye n'urukundo sivyo nivyo uririmbamwo kenshi wararimbye warabavanye n'umuntu yaragutaye wararimbye uwo donc bababwira amajambo uraririmba na panado kuri wewe umaze kuja mu relation angahe si atari secret relation amaze kujamo si nyinshi ego si nyinshi zingahe sinovuga gusa ntizinashikana zitanu ntizinashikana zine ego ntizishika zine kuri wowe watanguye kuja muri relation ufise imyaka ingahe natanga kuja muri relation nikire mpeke ego nari seconde nari mu nyuma nari seconde nariko ndahiza seconde haize imyaka ingahe none haize 3 ans zigire zikwira okay urumva tuvuze tuti nko muri 3 ans umaze kuja muri relation zine c'est quand même un peu trop navuze ati na 4 ntizishika okay naje urumva uko vyo babiri uko zoba ziri kose urumva bon mugabo urumva si nkeya cane kugira umuntu bon siko ndabikubaza kugira ngo ngende ko ndabikubaza hariho igihe umuntu yiyumvira iyo ari umwigeme amaze kugera mu bigero akiyumvira ati iyo wamaze kwemera kuja muri relation why kumuhindagura va muri ibi uja muri ibi haba habaye iki kuri wewe nka wewe kuri wewe apana kubandi kuko umuntu wese afise histoire yiwe nka wewe kugira udeside kuvana n'umuntu haba habaye iki muri relation ibintu bitagenda neza bari byinshi cyane cyane bikunze kuboneka gucana inyuma ugasanga uri muri relation uzi kuri muri relation ugasanga kumbe muri relation muri batanu kenshi abari ibyo wowe biramaze kugushikira
niko aravuze ati kuri vie privée yanje sinkunze kubivuga ko byinshi mugabo urumva birabaho birabaho ariko hari abantu bavuga yuko ivyo bintu byabaye demode atamuntu yoba kivana n'ubundi kwera muvanga kuko ari ibintu bibaho kenshi bantu ubwo baramaze kumenyera ya avuga ati uko biri kose je sintwovana ikintu natorera nico kuri wewe ikintu ama limite nayo limite mu rukundo respect no gukunca inyuma nibyo bintu ya respect rero uvuze nka respect ubu usaba nka respect imeze gute ubushatse kuvuga hari umuntu muba musohokana ugasanga basi ntanakubaha nyine ukabibona ugasanga nta gaciro guha basi mu bandi cyangwa asanga sinzi ibyo bintu sinavuga ngo biri ku bahungu gusa canke ku bakobwa ngira hose birahari basi hari akantu usanga kabura ntakubahira icuri ego Okay. Urumva kenshi urumva wowe ivyo bintu muri relation bigiyemo kuko uko biri kose relation ikiri mu mwaka umwe atari ibintu vyanse gose mu mwaka biba bikiryoshe biba bigitesa ndazi. Okay. Wewe uciye ubivamo kuko urumva kugira ngo mumenyerane n'umuntu nibaza ko bimadira igihe kitari gitoya ntiwumva ko ubumenga nyene ubugiye hakiri kare ntana nimwe urava muri relation kugira ndagufashe kuri icyo kintu ntana nimwe urava muri relation hagera ahandi hantu wagera mu yindi ukavuga uti bwa mundi narigirisha bari basi hari kuvuga ige basi yari gufuma bivana kuko byose n'ivyama biza bifise histoire gusa hari usanga umengo iyo mirarenze umengo basi yari yoroshe karakazu yazi okay Kellyna kundiki muri relation ndakunda umuntu akominika habaye agakosa akavuga n'umuntu yubaha kandi ndakunda na relation ifise amahoro no kuvuga aro mugabo ariki sinzi ko abakobwa bose naje ndi muri relation mbonye nubwo mvuze ati ifise amahoro mbonye tumaze nk'indwi zibiri basha tudashwana birambabaza muri babandi bakreye ingorane zo nyene urakreya akantu kugira ngo dushwane nyene hama digahera sinkunda nyene ndakunda amahoro uri amoke yuko bakubembereza ububona umenga yagufasha yarareje umenga nyene yakuneglige canke muri vya mwabimenye ibintu biri ngaho biramenyereye ntibiba bikingohera ndahiga akantu nyene tukagapfa Bomucuyiga nk'akarorero ko bucugira nka gute puma mpega nk'akantu mbere shavuga turabona iryo mukobwa ati nabonye umukobwa agoma abwira ibi nibi vugisha ukuri ndabizi canke nk'akantu ndakubeshera canke nakanda nkora nyene kugenda ntumufuha basuntuke donc ubushaka yuko basomo haba harimo kugira ngo murabe ko musura naso nyene basi nyene urabe ko hacamo akantu nyene ego okay uri kurumbiriza uri kuravuga ivyo wowe anturi jalouse uri jalouse cyane nk'iyo wafushe uhora ugira iki imagine ko bya vrai wafushe byahumye wafushe ucugira iki nafushe shashobora kureacting ugutandukanye gusa nk'ubu dufate nk'umutipe dusohokana yatumye afuha shaka umuvugisha byongora ucunuma urimo gusa bivana nico aba yakoze dufate nk'uyavugishije nk'umukobwa neza dufate nk'akamubwira nk'akajambo ngoma ndakamugarukanira ntabwo ugasubiramo ndagasubiramo mpaka nawe nyine akicutse igituma yakavuze ako kantu imagine rero ko aciye akubwira ko uzana ibintu bidakenewe none agaca ashavura nawe kugusumbya kubera uko umugorekana vya bindi ucubigenza gute ni naho kubera nafushe cane agaca nawe yishofa nyene agashavura nawe uragerageza nyene gukalma situation hama mukagaruka mu buzima busanzwe okay basi ni ryari umaze gufuha cane umuntu yari yakoze we wibuka mu minsi yose umaze kuba ukavuga uti franchement je mu munsi nari nafushe sana kandi ikintu naciye nkora cari iki atwumva ngetwumva siniko ndabitaho sindabibona sindavyibuka mugabo kamwe muramaze gupfuha okay mbwira muri zicyo yabo niba hariho uwo muri kumwe canke mubo mwavanye umuntu yagufuhishije sana ukabona uti je vraiment byanse
cane nk'ubu ndakunda kuvuga ngo sinzosohoka gusohokana n'abatipe beza. Kubera ko basi nyene usanga wikwegeye ibibazo nyene tu ugasanga ariko nawe uri mwiza usa neza utesa. Simvuga ku mukobwa wawe basi uravuga ko biri normal umutipe mwiza basi aragutera ibibazo nawe ukabona ati ego kweli ndabona jaha ni horation ntiri safe nje nzopfirayo. Aba yagize ni deja arazi ko ari mwiza donc usanga umengo nagufata arareje nyene nubwo muhebana umengo yoronka uyundi. Jean ntaje bimutwaye kuba wowe ntaco nyene arabizi kandi umubwiye ati baryo bakobwa je ndabona ibintu bagushaka ko nibi yaje bifata nk'ibintu bisanzwe nyene nawe kakubabaza. Donc uri muri babandi bavuga yuko abahungu kenshi beza bafise amasura meza araba moins sérieux. Shana ukuri barastressanya biteye n'ubwoba. Uramaze kujana n'umuntu yakusejeje ari muri iyo kategori yabo bantu yakuri iki cakubabaje yataje gaya ntavyo novuga. Uwo muntu yamubabaje Kellyna muravyumvise ko yari umuntu yari afise sura nziza. Ubunye abantu bafise chance n'abantu bafise sura itameze neza. Nibaza ko ari bo baba bafise chance gusumba. So hama kuri ivyo nyene vyo mu ntuzenye mu rukundo tuvuze gatoya kuri Panadol warayisohoye. Bon narabonye ni wafashatse kuvuga ko ari umuti. Nibaza ko ari umuti kinini c'umutwe. Donc urayisohoye ira feedback ni kuri wewe uri kuraraba. Mvuga imeze neza barayakire neza. Gusa ntiyarushije irya sinema. En fait sinema yanyeretse yuko abantu benshi kabaye mu rukundo. Jean barababaye bamerewe nabi. Merewe nabi kare nace nsanga en fait nakoze aho bababara. Ego. Wewe rero uca wiyumvira ko uzoca urakorera muri iyo nzira y'abababara cane canke none basi wiyumvira donc tuvuze kuri ivyo nyeko twagiye tuvuga mu vy'urukundo kwera ikino n'ubunya abantu nibaza ko vyamye bibabaje kuva kera kuko urukundo rwa mari rwarunda amajambo ni yayandi nyene mugabo rwa mari rwarundi kandi rurababaza ni kwera iki bidahinduka kwera iki d'abord uja mu kintu uzi ko kizokubabaza kwera iki tutobiheba kubera ko umuntu atobiheba naje byo manda vyumvira mbwa ni ikintu kidakunda en fait nubwo ugerageza kwifata kumva umengo ugire usubire kwinjira muri relation umutima wawe wari warawugaye usubirane nyene ukaca biguma bigaruka numenye uko vyaje urumva biza uko nyene none ko ari ababishobora baba bakoresheje wowe basi uyumvira nk'ubiyo wababaye sana uyumvira ko umuntu asubira muri relation canke umuntu abivamwo vyose ninda bafise ubwenge butembera neza jean wowe kuri wowe uyumvira ko ari inde wowe wundi ntiwumvira ko ari bari intumva wowe warababaye rimwe kabiri gatatu wareseye biranga sinovuga ko kubiheba yo bari solution gusa gufata umwanya wo kongera kuvura basi bikomere ni vyiza mugabo uhejeje kwivura wakize usigaranye amasicatrice ko uzobona haje uwundi ahisa kubita handi nyene byo bibabaje gusumba biba bigoye gufata indi risk yo urumva ngo menje kwa muganga banshone hama ngiye haje uwundi akate umuntu rero yarakwiye kuca ayigenza gute basi muri iyo kugira ngo ntasubire kuba muri vya bindi nyene ngo asubire kuba barakwakundi nyene yarakwiye kuca bigenza gute je navuze ati mugasinzi abandi bashobora kubibona yuko ari ku bana sinzi ubu jewe noja muri relation ndiyo ntariyo uriyo utari ukuguru kumwe kuri hari ukundi kuri hari uprotege izo deux côtés hari umuntu akubabaza wabibonye biza hari ibintu biza ukabibona ugatuma umuntu uko ndabibona kose ibi ndabibona biriko biraza kandi nivyaza nzoba nabibonye ntaco bizongira umva ngaho aramaze kwiyakira ni bon mugabo mu gihe washize mu mutwe wawe n'umutima byose ukabishira icarimwe babigoye kwigarukana rero kenshi umutima ni uduhenda iyo ukoresheje umutwe biroroha cane kwigarura None ko batubwira ko ari ibintu udashobora gukontrola umaze kumenya ko bikontrola umutima rero haje umutima n'ugoye kuko umutima uripfuza byinshi mu usanga umutwe nawe urawugwanya mu gihe iyo ntambara ikiraba hagize igitsinda nico nyene gitsinda kandi umuntu niwe yikontrola ego donc umuntu yarakwiye gukoresha umutwe akareka gukoresha umutima ufise amaranga mutima menshi umutima umva uzasanga mubabarire kiriki bizohera ejo ni heza ibintu byamwe nibyo ngo umaze kumenya kwikontrola uraja muri relation nyene ukaba calme ugapuza nk'umuntu nyene ari mature nyene ego hanyuma byanse ukavayo we ni kubyumva oya basi hariho no akagumye bagumako ariko uzoguma ko gushika ryari
bivana naho hariho horasio ziri toxique birengeye iyo rero iri toxique urayivamo nk'akarorero ka horasio toxique abari nk'iyi dufate nk'umutipe umutipe arazi ko yakoze ikosa aragutromfye rimwe uramubabariye rya kabiri uramubabariye ejo agize iki uramubabariye bibaye kenshi iyo wewe support ukayigumamo abantu badashobora kumva kwicocoshora ko bituma bavana arazi kosa arabizi arazico yakoze aguma kigarura si rimwe si kabisi gatatu mu gihe usanze na hari ingwara afise iyo ngwara bazayivura none nuvyumvire kare abantu bafise iyo ngwara ugasanga arafise ingwara yuko genre ni wa muntu aragutrompa mugatipa nagutrompa kubera kwanga canke agize arashaka no muri kuva muri ivyo bintu basi nkakurya kuntu kumo alcoolique ego ugasanga nawe ari addicted kuri ivyo umva wewe arakubona uratesa urameze neza ivyo arashaka vyose arabironka kuri wewe mugabo akumva akumva ko yaguma ashaka ibindi byo hanze kandi wanashaka nawe yobikora akavuga ati mana ne nk'uyu mfata yogira ugasanga muri iyo kana we kuri wewe naho uri jalouse ucubigenza gute wocutererana canke wovuga uti mu buzima harabaho amashwa rero mu gihe wahisemo ivyo hitamo ivyo nyene mujane yego muhitamo ivyo nyene mujane hamure ko wundi kuko ushobora gusanga uri kurabloka inzira y'uwundi muntu yoja muha amahoro donc wovuga uti niba urwaye iyo ngwara kindi urware wenyene kandi mukundana mwategetswe guca mufashanya wategetswe kumukiza ari intumva uwo muntu none uvuga yuko twaca duhiga agende gukonsulta umupsikologa amubwira kagwaye uko ibintu nk'ivyo ntushobora kuvuga ngo uragwaye ngo ugizene ivyo ntibiba vyumvikana ntibikibaye excuse iba yabaye ingeso donc kuri wowe uvuga uti ni ingeso hanyuma wowe bishitse nawe akaba ari umutrompa nivyo nyene navuze yume bakagenda umva nije mba ndi toxique muri horasi ego ko hari igihe uzibira imigisha y'umuntu ukamubuza kuronka ivyo yoronse muri kiya gihe ushobora gusanga uri kuramutesha umwanya hari uwundi yoje kumurondera kandi yaramufitiye umugambi yari no kumufasha ikintu genre akabaho ari afise amahoro wovuga uti niba umukunda réellement mureke agende hama wowe ugwarane n'ivyawe ni wakira peut-être uzoronka chance yawe canke uzoyibura okay twariko turavuga kuri feedback kuri Panadol wavuze cyane ku bintu vyo gupromoting imiziki twavuze ku bintu bitandukanye turamaze kubona no ku bintu vyerekeranye n'abartiste ibintu vy'amabuzz kugira ngo bashobore kuduza iyo mubonye mwazimye kandi baziko ku bantu abari bo bose we none nkawe uri capable yo gukora nka buzz y'ibintu genre biri negative cyane kuri wewe kugira ngo urabe ko wovugwa cyane kuri kotiri negative kiba kigoye gusa mu buzima udafata risk urumva nta kizi mugabo sinohagarara kuri kote negative ego gusa uzi akazi urimwo urumva n'akazi wowe uravyemera uvuga uti nta ngorane n'imwe kubanyakazi je ndibazangira nta ngorane gusa bidafise izo efe zindi bigukwegera ko umuntu wese bitigera bibura efe kuko urumva hari abantu rero bivana n'umutwe n'ukuntu witeguye uzi yuko ata efe ya grave bikugira ko aramaze kumenyera wari yakiriye nta kibazo usanga abantu usanga batari yakira canke bataramutahura biba bigoye gufata nk'iyo risk yego bon mwavyumvise ngira sinamajije cyane ku bintu vyerekeranye n'umuziki murabizi nga kuri BI turafise music debate bavuga cyane ku bintu vyerekeranye n'umuziki nizera ko nibagutumira ntitwagwamagara ikindi gihe uzoza ndagushimiye kuba wemeye kutwishura ku bibazo bimwe twagiye turavugana ngira ngo peut-être n'ivyo nabona kubajije biri en peu privé naho watubwiye ko ibiri en peu privé utavyinjiramo cyane mugabo ngiye ndakubajije ni bihe bintu donc witeze cyane genre kuri wewe vision yawe ushaka gushikahe Kellyna vision yanje sinzi uko noyivuga gusa simbona nuko noyicapa biba bigoye kubera ibintu biba biri mu muntu bari byinshi gusa umunsi nagiriwe iryo bakwe bigakunda ndazi sinzi hari ikintu kizoba ndazi nzovuga ati ikintu nakirose ndabona kirabaye ibi n'ibego aho watanguriye naho ugeze ubona wowe ugeze nko kuri ku ngazi ya kangahe ndacari kure kweri kuko mfatiye nko ku mwana kurya umwana akura ubu novuga ko uragira sinovuga yuko ndanavura uranavura ndacafise byinshi byo kwiga ugaca ufite deja ndavutse
ndaciga nyene no kugirana kwicara donc uracara umwana w'amezi 3 ndaciga kwicara mugo umaze imyaka ingahe ga Kellyna uririmba umwaka umwe nturakwira gusugira ukwira umwaka mugabo urumva we byaranyarutse wakoresheje strategie kugira binyaruke nk'uko kugira ngo ushobore kumenyekana abandi baramara imyaka 6 10 bako bararirimba bataramenya batararonka n'abantu bashika 5,000 babakurikirana wogeze kuri 13 urumva umuntu ararenze je niko numva wakoresheje ubuhe buryo shano avuga ati timing iragoye sinzi biravana haje igihe hari ciwawe bari ciwawe kandi haje Imana hezagira kandi sinoja ngaho nishime ngo kuko nagiriwe ubuntu ndanabishima nta kintu ca grave no bavuga nakoze ego abo bitarakunda nabo bumva wo babwiriye nababwira ntibacike intege umwe wese afise umunsi wiwe kandi mwibuke gupatienta ni byiza canke babivemo bakironderera hantu no ngo wicaye imyaka 5 ahantu atacuravamwo ubona ko ico kintu kitariko kiragenda hari igihe umuntu ashaka kuvuga ati ibintu si ivyanje ko kutovamo ukaja kuronderera hantu mugazo nibikenewe nimba wumva uwo mutima wawe wumva uturira kuri ico kintu sinibaza ko giheba igihe cyo saba cose worindira muga mu gihe wumva umutima wawe ushaka kugenda nyene wumva umenye ibintu sigwawe uriyumvira nimba ubona aho biva mukabivamo ni cyari wiyumvira ko byoshika niki kintu coba cabaye kugira ngo wiyumvire ko wahagarika umuziki sinzi ndakibona nta nari muranavyiyumvira narimo ukavuga uti jewe bivanye n'ibi bintu uramaze kubona antkura kurikirana ibintu biba by'abanyamuziki abo nga mu Burundi abo hanze abahehe ukabona ibintu bigenda birababa ko bitandukanye nta nari murashaka ukabona ati ikintu jewe makimbaye ko jewe kabisa hasi noshora kubandanya noshamakariga sinkunda kwiyaturira ko amajambo menana nubwo nabandi akizi ndagihora sindakivuga donc ntushaka kubivuga kugira ngo ntibizave biba Kellyna urakoze ndagushimiye cyane ndashimiye n'aba na management mukorana basha kwemera ko dushaka gukorana ndakuha n'ikaze n'ikindi gihe kandi courage cyane nizere yuko turindiriye byinshi vuba hafi mwakoze nawe kunyakira mwakoze nawe mwese mwatwumvirije ni Kellyna asanzwe ari umuririmbyi nkuko yabibabwiye arafise imvuga zitandukanye nibaza ko n'ubufasha nibaza ko navyo nyene utobura petit urundi muntu yiyongera ko nozorasha kubabwira ama réseaux sociaux kore mu platform mwankurikirana kuri YouTube ni Kellyna mukaraba indirimbo zanje mukanazipartager n'abandi bakazibona mutibagira kugira subscribe kaja no kuri page yanje ya Facebook mu following no kuri Instagram no kuri X ariyo Twitter yahoze ari Twitter hose ni Kellyna ego murakoze cyane mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu